bukera bwire rondera baragenda ibintu bitera bihinduka karaba Kristo nimo barindira umupastori kuri Yorodani mugubu nice ndabarindiriye none ahakwe aba bantu bariteguriye umubatizo bashaki God have mercy upon us. Sha n'abadiyakoni baje kuhategura himereye uko yishakira basha je nanje ndabadibika mu mazi kunyene reka ndindiye masha canke ndamutelefone nta numwe telefone reka ndindire bashaka baraza sibi vyaha biremereye bashaka baraza bashaka reka nabarindire Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo diakoni Yesu ashimwe. Amen amen amahoro cyane Yesu ashimwe Amahoro Yesu ashimwe pastor. wewe rero we nama nakubwiye Abandi nibaraza none. Je ntabandi ndabona mbe ku rutonde umukuru wa diakoni no ku rutonde ni bangahe babatizwa bahari Ku rutonde mfise batandatu. mukamwaje muri batatu Abandi baracarya. nari bona ko mava mu gusa nta Nega tumanza kwirega. manzu rindire none wewe uratse gahunda yiwanje Ngivye vyaha byanyu. We nta byafu. none hari umuntu nta muntu numwe yaje kubatizwa adafise ivyaha imbere yuko rero tubatizwa Byatuza kuvyogoroza. imbere yuko tubatizwa Yorodani ngiyi umukuru wa diakoni arahari kandi mwese ndazi mwaje mwiteguye nubwo rero mugira mubatizwa biraje kuba ngombwa yuko buri muntu wese ambwira ivyaha yagiye akora turaryambaye ko mutangara nibiki Bandanye. ereka nubwo impamvu ndiko ndakivuga uko ushobora kubatizwa ugasanga hariho igice cy'umubiri gitagiye mu mazi None najya kubatiza ushira mu mutwe nkuko. uribi hari gihe umushatsi usanga umushatsi umwe wagumye ureremba hejuru utabimbwiye rero cyo cyakigumako Kiguma hejuru kumushatsi. kiguma ku mushatsi Yego. manzu kimbwire hanyuma ico utambwiye kidakimara ndibitse mu mazi sawa Kibazo twebwe nabo. kandazi nta numwe afise ikibazo Jewe Babitahuye. ndi diakoni nari narabibasiguriye yuko bazoza bimoshe imishatsi. Jewe nawe ofise. Jewe urabona we nta kwanza mwazima nta muntu aza kubatizwa yambaye ne pastor kweri. Usakarenganya. ibi biva kwa shetani toka mviza rero dutangura igikorwa cyatuzanye tangurana n'indirimbo y'amashimwe mwese ndazi muragize Ja imea diwa. iwane ari Satobi. yakiriku anihe reka niyo niko nyene mwaje kubatizwa cyane Reka ndumva nabandanye. reka nababwire rero muze murasubiramwo indirimbo cyo ndiko ndaririmba kuko mwe ndumva amadayimoni yose yabahereyemwo birabonekana yuko naho mukijigo mutahora musenga Ujeranja no uye niwe. Na wewe. Ego mwaje kubatizwa mufise amashetani menshi ico tuma mukwa mutwenga muzana ngo jaha nihe za giwani ivyo rero baza kunsaba imbaraga nyinshi kugira ngo ndabe ko vyobavamwo niyo mpamvu ndirimbo muze murasubiramo muravyumva sawa rondera imana rondera bukira bwire rondera Ntamuti Urayizi. murayizi sawa mfiza rero muze murasubiramo Yego. rondera imana rondera bukira bwire rondera imana rondera bukira bwire rondera imana rondera bukira bwire rondera rondera imana rondera bukira bwire rondera imana rondera bukira bwire rondera imana rondera bukira bwire rondera rondera imana rondera bukira bwire rondera oya ndabona mwe mumbi ikombi bafata
oya none twe turi mpwemu mbi ndabona igombi bafate ntarababatiza izo ntambo si z'abantu baje kuri Yorodani reka tubandanye nicatuzanye turahera kuri wewe kugira ngo umbwire ivyaha ukunda gukora ivyarivyo hanyuma tutangure umubatizo kwamanje kwatura nuyu uje naramubwiye nakubwire twahera kuri wewe ni ikihe ca ibi bintu sivyo none muriko murampaririza jewe numva rero canzanyere muriko muragipira reka mvuge sawa je narivye turaryambaye uri gisuma kumangaha reka nawe ngaho we mwa Muturutsi cyanga nyaruka bari kuntevya ntimushaka kubatizwa ndikiye ivyaha birabakomako nimutse mureke kungerageza kandi mukabona mpwemu w'Imana aramvuyemo turakorana nyarusha nko niko kwacanza nyakiri kare Muturutsi cyanga mbira icyaha ukunda gukora kandi icyo cyaha cyasongeye nyarutsa icyaha ukunda gukora cyasi yuko ukiheba sinkari umuntu abatizwa atarambwira icyaha nyezi nabona kimubangamiye je nararoze kandi waragendeka ni mamari yabanje bose we nyaruka ngaha nyaruka umbwire nawe icyaha ukunda gukora nyaruka niyo muza kubatizwa amazi ngo nuko finata urazi kwezwa mu maraso y'umuntu wewe ico bisigura bisaba yuko umanza ukitunganya neza mbwira usigaye uri wenyene mbwira icyaha ukunda gukora n'icyaha none harimo n'amakofe none wewe ukambwira icyaha gihanitse manza kuguhana imbere yuko ndaguhanurira muri Yorodani narasambanye asambanye we icyo bintu usanzwe bikora byabaye rimwe nturasubira na rimwe nta na rimwe urasubiye uyu muntu kabasha yakuhenze niba ni satani yanyuze satani arosha abantu gukora ivyo kandi ivyo ari ibintu nyene vyiza n'umurimo w'Imana none ko bajya wabakubise bajya kubakubita ibaze nk'umuntu ashobora kubakwa atica umuntu akamwica nyine akava ku isi akagenda uyundi wiyanikiriye akantu ugasanga yatwaye washira amahera mu nzu agaca kuregera akaza akayatwara yose akaca agenda nk'abantu wumva ivyaha ari bimwe rega hariho n'icyaha nyene usanga bifise n'Imana ibira bikavuga ati ujya muntu yakoze ikintu ki special wewe rero ngaho aho sinokukubita aho yakoze je nari kwa makofa nyinshi yareka ahubwo rero urazi ndibana ubwira burya nk'abantu bakozi b'Imana iyo tubonye umuntu akunda gukora uwo murimo w'Imana turashaka yuko twokorana turaryambaye dukorana umurimo w'Imana rega sinkaho yicushatse none nuvuze ko wakoze nakubwiye ko bijya wakoze ari umurimo w'Imana nanje ndi umukozi w'Imana sawa ndi umukozi w'Imana we wakoze umurimo w'Imana aho wakoze umurimo w'Imana nanje nahorazi yuko ndi umukozi w'Imana none Imana ni Imana umva bijya nicyo cyumana kubwira ati wakoze si bibi kubera wakoze umurimo w'Imana nanje ndi umukozi w'Imana urumva ucura abangira nyene dukora ibintu bimeze neza nta kibazo cyo bitwaye oya rero pastor utanguye ibintu nk'ibyo ndigiye ndakuse kuri kofe nawe none je nari nzi ko nje kubabarirwa ibyaha ngo imirimo y'Imana ngaho ndakubwiye ati wakoze umurimo w'Imana dukora umurimo w'Imana kuko nanje ndi umukozi w'Imana wase ndaguse kuri kofe kuko uzoba wakoze icyaha rero niyo nemera si icyaha wemeye azo ari umurimo w'Imana nicyo cyumvikana kandi we nawe nusoma aba pastori ba kino gihe
garuka nawe camugenda mutabatije Nemvisa nitahiraje narinzi ko nje kubabarirwa. yo nimugende kazima jeje nashaka nabikotse I hold him up.